Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Turabaramukije amahoro y'Imana bakundwa bavukanye muri Kristo Yesu, duhurira mu kiganiro Saveur Divine kugira ngo twuzuzanye kandi dukomezanye biciye mu ijambo ry'Imana. Ikiganiro c'uno munsi mukaba muri kumwe na mwene so Nsengiyumva Samuel. Turaboye ijambo ry'Imana hariya mw'ikete cyangwa urwandiko Pawulo yandikiye abikorosayi igice ca 3, turabe umurongo wa 12 hamwe na 13. Haravuga ngo nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, ineza, kwicisha bugufi, ugutekereza n'ukwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi, nk'uko umwami wacu yabahariye namwe abariko muharirana. Duhagarare ku ijambo rivuga ngo twiyambure umuntu wa kera twambare umuntu mushasha. Uwo muntu wa kera twiyambura n'uyuhe? Nuriya agwanya ubugingo. Mushasha nawe twambara ni Kristo Yesu nta wundi. Ubuzima atari ubwo muri Kristo Yesu n'ubuzima bujana mu rupfu, bujana mu mahonero. Twiyambura umuntu wa kera twambare mushasha. Uwa kera yadutandukanya n'Imana, uwa kera twarongorwa na kamere n'ivyo twifuza vy'ino si vyari bituboshe. Uwo tumwiyambure twambare mushasha atuma turonka ubugingo budashira. Pawulo yandikiye bano bakorosayi bari batanguye gutegwa n'inyigisho z'ibinyoma, ariko arabandikira arababwira yuko ijambo ryazanywe n'umwami Yesu, agakiza kazanywe n'umwami Yesu karakwiye, karuzuye, nta na kimwe kabuze. Rero mu kwiyambura umuntu wa kera, kwambura icaha cose kidutandukanya n'Imana, nta wundi abidushoboza keretse Kristo Yesu. Hari umuntu vy'ukuri nzi neza yuko ashobora kuba afise intuntu mu mutima wiwe, ababaye kubw'icaha kimwizingira ko, akama ariko ararira, ariko arasenga avuga ati Mana ndakwinginze umbohore kuri kino caha. Ivyo birabaho ndabizi neza. Vy'ukuri Imana igutabare, Imana igufashe, Imana ikubohore kuri ico kintu. Pawulo rero abandikiye bano bantu b'Ikorosayi, iri shengero ry'Ikorosayi, yababwiye yuko bambara umutima w'ikigongwe. Nta mwana w'Imana n'umwe agomba kubaho afise umutima ukomantaye, utababara bagenzi biwe, utababara ababi n'abeza. Iyo uri umwana w'Imana ugomba ubwirizwa kugira umutima w'ikigongwe. Uwo mutima w'ikigongwe nawo
iyo uwambaye ubabarana n'abababaye, hanyuma ukanezeranwa n'abanezerewe. Ni uko uba umaze kwambura umuntu wa kera, kuko umuntu wa kera akubwira ngo bararaba ibyabo ngo nanjye nzoraba ibyanje. Iyo umaze guhinduka, umaze kwambara uwo muntu mushasha, umaze kwimika Kristo Yesu umwana w'Imana nzima muri wewe, by'ukuri iyo ubonye abababaye nawe urababara, ugira intuntu mu mutima wawe, ukanabasengera ukavuga uti Mana tabara bariya bantu, Mana ndakwinginze kugira ngo ugirire neza mwene data. Nuko nikumera iyo umaze guhinduka ukaba mushasha. Ambara umutima w'ikigongwe kugira ngo tunezeranwe n'abanezerewe. Ahandi yarabandanije arababwira ngo bagire ineza. Vy'ukuri bene data twige kugira ineza, tugira ineza muri twebwe. Hari umuntu ashobora kukubwira ati nta kintu je nokorera umuntu nabona inyungu ndabikuramo. Iyo umaze kuwomeza uko, nta neza iba iri muri wewe, nta neza iba iri muri wewe. By'ukuri ubura umuntu yikunda. Rero umwana w'Imana ntagomba kuba hari uwikunda, aragomba kubaho akunda n'abandi. Ukunda abuzi n'abutazi, ukunda mbere n'abakwanka, abo urabakunda urabasengera. Niko bigomba kumera iyo uri umwana w'Imana. Ahandi yababwiye kwicisha bugufi. Nimba hari ikintu kigwanya ubugingo, ikintu ca mbere nico kwishira hejuru, tukabura guca bugufi. Umuntu akabona yuko arengeye abandi, ugasanga dutanze nk'akarorero, hariho nk'umuririmbyi abaza ati jewe ntagiye muri korari no munsi ndazi ntibaza kubishobora, iriya korari ihagaze kuri jewe, uriya murimo w'Imana uhagaze kuri jewe. Ca bugufi mu mutima wawe, kuko kudaca bugufi mu mutima bigwanya ubugingo, bizodutandukanya n'Imana. Dusaba Imana idushoboze guca bugufi, ntitubone yuko turengeye abandi, tubone yuko turi abantu basanzwe, turi abantu bato, tutari kumwe na Yesu nta kintu na kimwe dushoboye. Nico dukoze tubonye kigenze neza, tumenye yuko ni kubw'Imana. Imana niyo idushoboza yonyene gusa. Yabandanije ababwira gutekereza no kwihangana. Ikindi kintu gikunda kutugora kuvuga ngo dutekereze twihangane. Hari umuntu yigeze kumbwira ingene yabaye ahantu bari bamenyereye gutuka abantu, hanyuma nawe ikigwanisho yakoresheje kugira ngo ashobore kubatsinda, baramututse kenshi, nawe araceceka, arahora, arihangana, aratekereza, byose arabyihanganira. Abo bantu baruhira kuba abagenzi biwe, baruhira kuba inshuti ziwe. Kubera iki? Yakoresheje ikigwanisho cyitwa kwihangana. Umukristo wese, umwana w'Imana, ndakwinginga mwene data kugira ngo wambare ugutekereza, wambare ukwicisha bugufi, wambare ikintu cyose kigushoboza kugaragara nk'umwana w'Imana. Wambare ukwihangana. Nimba we bagusotoye ni wihangane. Muri uko kwihangana kwawe bizokwigisha abandi, bizokwega abandi, bibazana kuri Kristo Yesu. Hanyuma aravuga ati mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'uwundi. Bene data, dusaba Imana kugira ngo dushobore guharirana. Niyo abantu batiriwe baraza ngo badusabe imbabazi, dusaba Imana iduha umutima wo guharira. Hariho imigani ipfuye usanga muri kominote zacu. Iyo migani by'ukuri idutandukanya n'ubugingo. Nk'akarorero, hari nk'umugani ushobora kumva ngo inyama mbisi iseburi yumye, ngo na mbere warangiriye ibi n'ibi. Tandukana neza, witandukanye n'ikibi, Yesu azokugirira neza.
twambare umuntu mushasha azana ubugingo, twambure umuntu wa kera, twambure ukugabitanya, twambure ibyo byose bidutandukanya n'Imana. Hariya mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 12 umurongo wa mbere havuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'amasizi y'ivyabona ngana gutyo twiyambure ibituremera byose n'icaha gikunda ko twizingira ko vuba dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye. Dufise abanesheje abihanganiye ibyabagerageje, nabo nyene bari bafise uburyo bwo gukora ibyaha ariko barabyiyambuye kuko bari bafise umunezero uri imbere yabo ibyo bashizwe imbere. Twiyambura icyaha gikunda ko twizingira ko iyambura icyaha umatane n'ubugingo. Akira Yesu arakugirira neza, Yesu aragutabara, Yesu abahezagire mwese. Shalom shalom.